bene Isirayeli bari bageze neza aho basigaje iminsi 40 ngo bashike mu gihugu cy'isezerano. Bararungikana baja kuharaba kuhatata, barahabona neza. Bagarutse gutanga raporo baravuga bati cya gihugu twasanze ari igihugu ciza cyane, n'ivyamwa vyaco twabizanye. Baravyerekana bati ni heza cyane. Mugabo muri bo hacabamwo abandi bari mwiyindi daimoni bati ntimwumva uko ngo hari yibigatanya ngo bizotumara. Ubwo nyene baca bumvira abo bavuze ko hari yibigatanya bizobica bikabamara, abana babo bazobamarira ku bugi bw'inkota. Bose baca baragarariza bati ntitujayo. Batangura kugumukana Musa ngo yabazanye kugira bicire muri ico gihugu, ngo mbega ntitwari gupfuma tugwa mu Misiri caye mu bugaragwa. Niho rero Imana nayo yaca ifata ingingo ati mwabivuze ndavyumva, ati twari gupfa dupfira mu bugaragwa, ati namwe ntimuzojayo. Murumva igene Imana icibabwira camusubira inyuma muje muri ubwo bugaragwa muhereyo kubera gusa ubugararije. Murumvise mu guhera heza niho muzomenya ico arico ikiguzi c'umugararizo. Aha rero twebwe natwe tumenye yuko turiko turinjira muri ca gihugu. Hajya tuvuze imbona kazoza, nayo ndabwiye ko burya twamaze imyaka myinshi turiko twiga ijya mbona kazoza. Burya twaramaze igihe mwabona tugira ijya plan national de development, burya niho twatangura kwiga. Twavuga tuti none Burundi dushaka nubuhe, bwo bumeze gute, turabugenzura. Tarungika mu bihugu byose biteye imbere, turabe inzira vyaciyemo kugira bitera imbere. Tuti mbega igihugu giteye imbere kiba gifise isura imeze gute, abene gihugu baho baba bameze gute. None ko bameze uko kugira bahashike baciye hehe, vyagenze gute, bakoresheje iki. Ico nababwira nuko ntimwava bavuga ngo baba barose impano iruta iy'abandi, kuko twararavye ibituma umuntu atera imbere. Dusanga ubwa mbere hariho itunga rusangi Imana iba yaraguhaye. Ico ni cambere. Hariho abazi ngo gutera imbere ngo nuko ngenda ngakora kwa naka ngahembwa. Mbe wewe aguhemba yakuye hehe? Aha yakura ni kuki we nawe utokwiyumvira uti nanje kuyakura. Hariho abantu bazi ko kugira utera imbere ari uguhembwa. Hariho abazi cyane ko uja muri leta ngukorera leta. Leta ho ntubugiye kuyikorera, bugiye gukorera abene gihugu. Icambere rero nukumenya guhingura iyi si Imana yaduhaye. Imana ikikurema yaguhaye umutahe. Icambere yabanje gushira ivyangombwa byose uzokenera. Nimwiyumvire Imana yarizi ko abantu bazokenera gutelefona batari mu nzu bariko baratembera, yari ibizi. Mugani murabe telefone mobile itowe ryari. Nimwiyumvire kuvisi remwa telefone mobile yari hari Imana yari ibizi ko bazokominika. Mugabe ikiguha ubwenge uwa mbere akarengana iyo telefone ataramenya no kwizobaho. None appareil photo igihe ca Yezu hariho appareil photo yari ihari. Mugabe Imana yari yarashizeho vyangombwa vyose bizotuma abantu bashobora kubika amasanamu ya kera. Mugabo abantu ntibaba barabibona. Aha rero hariho n'ibindi bitaraboneka biri ngaha, bitaraboneka tuzokenera. No munsi mwebwe abajene murabaza ngo none nka mwebwe mwiga gute ata WhatsApp iriho ata Google iriho, mwiga gute? Kandi twariga. Ahubwo no munsi birasamaza ku buryo hariho abatagishaka kwiga ngo nzobaza Google. Umubwiye uti soma igitabo ngo yago Google yabitoreye umuti. Bariho.
nuvuga yuko Imana yarizi ibintu byose uzokenera yuko uzofungura mu gufungura uzorima. None ivuze iti ndagushize mu murima wa Edeni ngo urime, yarimisha iki? Intoki. Nuvuga yuko Imana yari yateguye ko azoca amenya ati none ninarima ntegerezwa kurya, kugira nge ntegerezwa gutera ibitegwa. Ehe ngibi yabizanye ibifise imbuto, none nzorima gute? Uca utangura guteka umutwe, ugaca usanga matière première Imana yarayishize ngaho, ubutare bwo kurima bwo gukora mu isuka. Mu Burundi abazungu bataraza, mu Burundi twarikorera isuka, twarakora imihoro, twarakora imbugita, impindu kugira tujishe inkoko. Kwimana ibiziti uzokenera inkoko uriramwe ubugari. Nukuvuga none kugira uyikore hateza kuba uruhindu, ugwafu gwari ruhari, intaretare zari zihari, byose biraho. Mugabo ikiguha umutwe rero. Nico kindi rero kigira kabiri Imana yaguhaye. Umutahe. Yaguhaye umutwe. Bwa mbere yabanje ibumba umuntu mu gataka, mwivu ikuye mu gataka, iramubumbishira ngaho. Mugabo ntiyari bwaba umuntu uyu w'ubwenge, kuko Imana yavuze iti tureme umuntu tumwishushanye ko nuva tumuha umutima w'ubwenge ntamere nk'impene. Maze iminsi ngira analize y'abakozi benshi abatwita indongozi. Burya indongozi ni bajya batwara amaservice ibisata bitandukanye. Iyo uzi ico waremewe uravuga uti ni uno munsi ni giki mpingura gishasha kitari kihari. Aho niho ucumenya kuzi ico waremewe. Ubwenge n'Imana yabuguhaye kugira ngo ushobore gutransforma. Abo twari kumwe Bujumbura nababwiye yuko kugira wunganirire majyamaho. Imana igeze kuwa gatandatu hejeje kurema kuwa gatanu yararavye ibona byose byo yashizeho birakwiye. Ecivuga iti no reka ndondera uwundi muntu rero ndamwishushanye ko mwishusho yanje nce ndamuha mission. None umuntu ejo barahongaye barahadusomera ati ivyo ukoreye umwe wese muri abo nije ubikoreye. Muja kurondera Imana kure muri kumwe nga aho uri kirazira ko ibintu haba kajagari, haba urutonde, ni misi ufise Imana yaguhaye. Naho wobona ikintu cahenutse, kiya giti cahenutse vyura kuko wewe ni ukigaba kubera iki none ako kajagari. Ubonye yarara uti iri yarara rirashoboka hondi. Aho uri hose menya ko ufise ubutumwa bwo kugaba. Hatari urutonde ntuburi kurakora mission y'Imana. Hose jewe ndiko ndagenda mwibarabara ngenda ndaraba ibintu nkabona nti wapi ngaha ahantu nta barongozi bariho. Ndashobora kubibona isura nyene nkabona nti aha nta murongozi numwe ahari. Urabibona wewe kubera ntituramenya wewe nyene wewe kufise uburongozi urumubwiriza wahanye nuri aho ugeze hose urumubwiriza waho. Ubwa kabiri ngo murondoke mugwire. Murondoke mugwire. Kice naco nyene abantu ntibazi imvo. Murondoke mugwire nukugira ngo ntaze hasigara agapande k'isi katagira ukagaba. Kuko subira mu ijambo ry'Imana ikizu c'ikibabere bariko barubaka bavuze ngo twubake ngo ikizu kirekire ngo tube barurangiranwa no kuvuga dukwigwamwo ngo ntidusanzare. Biranditse Imana kirabona ati ntibashaka gukora mission nabatumye, ntibashaka ko bakwira isi. Reka rero ndabahane ikirabayoberanya indimi. Uvuze utizana ibuye agaca azana umusenyi, uvuze utizana umusenyi akazana amazi, uvuze kuko ntibasubiye kuvuga ururimi rumwe. None batakivuga rumwe ngira ingene bazobana. Ya misiyo bari basa ngo ntituze rusazare ntibace basaza kuko mu bantu tugorana mutavuga rumwe. Genda murabe ibihugu biri mu bwoko bwishi, ubwoko bwose bwifite ururimi rwabo baca bagira n'umwami wabo na territoire yabo. Aha mu Burundi barabeshe hani kinyoma gusa cigendera twe turi umuryango umwe kugira mu bitegere neza. Naho nyeja mu ijambo ry'Imana inyishu ziriyo bene Israeli iramiryango 12
nuva bose bene mugabo umwe Israeli. Mugabo kubera uburongozi bubi Salomo yarafashe imiryango 10 ayigira abo gukora ibikorwa vy'umuruho, acagira imiryango 2 abo kwiwanga wangira mu vy'intwaro gusa. Undi rero nico cyo nabandi babwira nti muze muraraba twebwe tumuri bene mugabo umwe twese mu Burundi mubaze ku ntwaro ya cami havugwa imiryango ntabo bahutu n'abatutsi bavugwa. Mugabo harazi intwaro mbi umukorona amaze gushika nawe nyene yagize uko nyene yavuze ngo hari habagenewe gutwara n'abagenewe gukora ibikorwa by'umuruho. Siko byabaye mu Burundi. Nane muca muvuga ngo hari ubwoko Burundi n'ubwoko bumwe twese turi umuryango umwe. Indongozi ko z'igicumuro Imana ntishobora kwihangana. Naho bigenda gute ntihangana. Indongozi nimwibuke bakorana badatana bagararije yabayigirana Musa yavuze ngo hamwe bopfa ugwa abandi bapfa ntibokwemera ko wantumye. Ati nkamwe wo kwasama ikisi ikabamira babona isi yarasamye neze nabatwa indongozi igize umugararizo cyenda bwiza ukuri ntishobora Imana ntiyihangana. Twebwe mu Burundi ni igihugu ciza Imana yatugabiye ciza cyane kandi cyari kituramiye neza. Haca haza ikintu citwa gusesa amaraso, indongozi arizo zibitunganije. Kijya cyaha cyambere nico cyadufashe muze murabe abe ntuzegaye niyishe Abeli. Imana yavuze ngo amaraso ya mwene nyoko ariko aramborogera yari mu kuzimu. Nti ikintu citwa amaraso Imana yagiye kubisigura neza kuko wumvise amaraso niyo buzima. Imana yaciye ihuhiramwe impwemu z'umuzima acaba umuntu muzima. Ntushobora gufina ku muntu rero kuko n'umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Musome igihe Imana yahezagira Nowa niho yamubwiye ibintu byose ati amaraso ntuze wigere uryikirimwe amaraso. Ati kandi ubu uzosesa amaraso y'umuntu nawe ayiwa azoseswa n'umuntu. Ati uzosesa amaraso nzomukurikirana. Ati kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Ngira rero indongozi umwami mu Burundi kugira yimikwe barenda kwica umuntu. Inka zamushokerako sajya ku mucece none mwaza ko ari kure na ku mucece ugende muramvye. Inka zamushokera ku muntu atakibi yakoze atari inzira karengane y'inzira karengane. Inka zikamushokerako agapfa ngo niho ngo bwami buzorama. Mbwira gusesa amaraso ngo bwami burame twari kugira umugisha. Mbwira ingene ngo bwami gorama imbere y'Imana imbere ya shetani burarama kuko urumva ko ari shetani bayakubwiye. Mugabo Imana hari ikintu ikikwaka. Aho rero niho ndiko ndaraba ubwenge bwacu mu kuyama. Muze murabe ngo nzogushuhurira kwihanga rigusanzaza. Ya miryango 10 ya Israeli nta numwe ngaha adafise responsibility. No kuvuga wowe wemeye kutakora responsibility niwe uri umunyeshuri iga kuko uri kukreya uri ishure bavyita gukabura ubwenge Imana yakuremanye kugira uronke ubuhinga bwo kurema vya bindi Imana yaguha. None utakabuye ubwo bwenge murazi gituma abanyeshuri batrisha ntibaramenya ivyo. None urose igipapuro mu mutwe atakiriyo wokora iki? Burya batrisha bose bavuga ngo urose diplome ucuja gukora muri leta. Mwe mu Urwaruka nimumenye yuko c'est vous qui créez l'avenir de votre vie, c'est pas l'autre. Ukazoja kurondera uwundi akuremera kazoza kawe bizokugora. Indongozi ico zijejwe c'est facilité. Korohereza bene gihugu gutera imbere, guca amabarabara, kubaka amashure, guhemba mwarimu, guhemba muganga, guhemba umusoda, umupolisi, umucamanza. Ivyo nivyo gusa. Nico itwa nkubwira nti indongozi ministre
yarakwiye kuronka gusa amafacilité yo gukora gusa muga ntabaze y'ubuzima ku mahera hembwa muri leta baba bamubwira batego kubera uri uraserva bene gihugu akira imodoka akira ratio kuko we wari kuriruka mugabo guca avuga ngo umushahara uzomutunga muri kazoza kiwe ntivyari birimo deje ntivyari birimo musitanteri ntivyarimwo umuntu atwara igisata ntivyarimwo hajya directeur wishure abahembwa amahera yamwigisha uko ni mwigisha hanyuma hajya ni au service y'abene gihugu gusa kubera bavuga bati wewe waciye uzinduka watashe utevye bacagwa agaprime mugabo abo gaprime sagatuma uronka ubuzima muri kazoza ubuzima muri kazoza ni wewe nyene ubwironderera ico rero mwame mugifise kumuzirikanye nimwaba mwemera yuko turi abana b'Imana Burundi rero ubu n'ubw'Imana twese dufise ubutumwa bw'Imana ivyo dukora byose biri mu vy'Imana yadutumye uri ndongozi umenye kuri intumwa y'Imana kugira usereve abene gihugu kujya Imana ari kubikora wewe niwe yatumye umuntu wese ari ndongozi hanyuma rero zuraha raporo Imana yibwira uti Imana nerera ko tuyaze karamaze ariko namwe mugende mu biyagira abandi umwe wese yumve ko yoshobora kuba umu producteur ahari yaba umu fonctionnaire ataba umu fonctionnaire umwe wese mugabo ne kwashobora kwiha akantu mwe Urwaruka muze mushike 2060 erega 2060 irashobora kuba 2030 nikiya ni giharuro gusa aha twese twova hasi 2030 woshobora kuzubona ari 2040 ukazubona 2040 dushitse 2070 ahubwo tugeze kure abashinwa bari bihaye 2030 niho bokubaye bakwije 50 bagiye mu nzira de development 2020 baca baragira evaluation baza basanga barashitse baca baragira umunsi mukuru baca bagira uwundi mugambi wa 50 zindi erega wama uri kuragenda iminsi yose none namwe nimugerageze 2030 tuze dusanga igihugu carahindutse mugato udatanga amakori n'amatagisi ngo twimbe burya butare eka ntaho tuzoshika burya butare abantu mwaje muva ntari ishombo irya kasiterite hajya hejuru igihinga muyimbe kabisa muyimbe dushore nibyo bizoduteza imbere none rero mwese Imana ibahezagire murakoze.